Escotis ubushuhe bugatwara bana muri escotis yeah na cristale bu ukamubona do cristale nka shadi bu yeah ubushuhe buri hose no mu bashuga mami Marie Jeanne na Rose yeah ashuga dadi mu bidoze kubw'ubushuhe akibaza ko yabaye Rose yeah heba maître muze tuje hamwe tugendane thermomètre kuko ubu bushuhe bwasaze jeje mbona ubusugi babutakaje turahumba noneho kibaye kiza buke naje numva bidiko biza ntabadiza ko ivyo bigo bikinga ibiza bazanira agasambusa canke enkari ya pizza. Yo, what's poppin' abisa namaho muherereye hose, it's Soji 21 kuri mic ya exclusive question, and today guys, guess what, ndafite the best rapper in the building, aitwa Gaciyubwenge. Welcome bro. Thanks my G. Yeah, dufise 10 minutes yo kuvuga ukuri. Anyway, yeah. Wagarukiye muri final, twaribonye vyabaye muri nanje ndaririmba. How was it bro? Nogerageza kuvuga yuko bijya nibihe kumbure jewe naciyemwo, abandi ba grand frère baciyemwo, n'aba petit bar bazocamwo. Je novuga ko ari nibihe kandi ibihe vyiza sana ibihe bibi binanatwigisha. Vyabaye ibihe bibi, bibi mugabo vyinyigisho. Niko novuga mu majambo make. Alright. Benshi canke nawe we kubwawe wari witeze yuko uzopasa muri final upasure kura ko la fois passée l'année passée wagarukiye muri finale nkuko vyabaye kandi muri uno mwaka wavyakiriye gute kumva yuko utabaye uwa mbere cyangwa utabaye wa kabiri utamuri bigiye banza bitatu vya mbere wavyakiriye gute wowe ujya munsi wumvise amarizita ariko arasohoka kuri stage nk'umuntu wari we wese ategetse kuvyakira nabi ona bawiteze amahera bawiteze ico cubahiro bawiteze vyinshi bizoca biva muri yo chance mugabo uyihushije utegeza kubabara utegeza kubona ko urugamba intego wari ufise aho washaka kugera mwo mwanya utahageze utegeza kubabara navyakiriye nabi mugabo nyene nk'umusirikare namafise umutima ugumye everyday naragerageje kuyakira n'abantu bagiye bamwe barasanasana imitima harimo n'abarongoye abateguye ya competition benshi mu bateguye muri jury abantu benshi bagiye barasanasana imitima bigenda biratuma nanje genda nkomera nditahura nk'abandi bose. As I told you nkuko biri dufite 10 minutes muri exclusive question, so here we go. Shaka yuko ndaguha 30 seconds kugira ngo wemeze public iri kwirakura kuri uno mwaka kuko bavuga ati kwereka yavuye mwashaka ko atashoboye canke ko atarabizi, shaka utwereke ico ushoboye. What you got, show them. Yeah navuye down to up uyu muziki nafashe risky city to city ni bindi byinshi nasanze bose bihaye biti fuck bigaba dazo umuziki niki nafashe indege na piki kugira menyu umuziki niki blood shaka imani muri briefcase aba haters badashaka konsinda na bansi barap bitch weekend bitch badashaka konsinda bobose na bansi barap yeah but imisozi miremire ari ngindiriye hejuru n'igifungo sana gutsinziriye igicukire kiri imbere kirankingiriye batana by'abazungu hobonde bafiriye nigana kizakava mu dushinyitsa ngigazi bizaje nizumbazibiza nimutsazo litani gadaguwe viza ushiriye mu mizaha mendakuzimiza yeah nigga. Yeah, that was Gaciyubwenge, the GIP in the building. Yari mu competition nanje ndaririmba première édition aragaruka kandi muri deuxième édition. Première édition yasohokeye muri canke yaviriyemo muri final no muri deuxième édition kandi muri final. Gaciyubwenge ugiye kugaruka se? Ico kibazo gifise inyishu imwe. Jewe naho ntogaruka ndi jewe nyene. Hari abandi muzobona nka jewe nyene. Kugaruka kugisanamu hariyo visibility yamaye nanje ndarimba ro visibility yamaye bidasigura yuko kuba no bagize igihe kabiri nsinzo ngo ntazogaruka banyitege vraiment kugaruka nzogaruka ariko nshobora kugaruka ndukundi ntari nka kujya naje sindashobora kugaruka naje gukompeta ariko novuga yuko isanamu nanje ndaririmba nzoguma ndi hafi. Yes, tutarandiriye muri ya 10 minutes ko mbona umwanya tujanye turafise agakemanye boss yamaye ndagohereza hariya muri kaya gasaka kubona nyuma yawe so ndashaka yuko ugatora hama ukugurure wereke public birimwo ndetse unatubwira natwebwe ibirimo byatumiye ko yaje ntabyo nzi, so umwanya wawe bro. Tubwire, what is that? Exclusive questions. Wow.
ndabona hano mfise ibibazo. Nihe experience igoye wagize muri nanje ndaririmba utigeze ubwira umuntu n'umwe? Experience igoye nagize muri nanje ndaririmba ntigeze mbwira umuntu n'umwe. Bon, ngerageje kwiyumvira. Experience nagize ni kuba kono hari ingamba nyinshi tugwana, but si bose babikeneye ko bamenya true yawe. Nanje ndaririmba nayigwanye hari ibibazo byinshi nari ndimwe mugabo nigeze mbwira umuntu n'umwe. Kuba narihanganye nabijya nkabikora nicanyemeje yuko atarugamba na rumwe ntazogera ngwana. About life nyene ibintu bitagenda neza bimwe n'abindi. Experience novuga ko nagize byanyigishije ko niyo bufse izi ngorane muri no rugamba uri kugwana urugamba rw'ubuzima bitokubuza gukora nakandi kazi ushobora kubikorana canke ndazwa ukihanganuka ugashika mbari. So indi experience nuba naragize nuko burya ntawigera buwa mbere muri music. Ntawigera buwa mbere bivanye na bidi, bivanye n'ingufu uri kurakoresha ushobora guseruka muri ku rwego rungana gucanye. Yenye nindi experience nagize. Yeah. Okay. Ikibazo cya kabiri nikihe kintu cyagushikiye kikagutangaza kikanagutwenza? Ikintu cyashikiye muri final cantangaje kiranantwenza nuko icambere ivyo nari niteze uko nari niteze yuko ibintu bizagenda atariko vyagenze. Siko vyagenze. Ikindi kintu noba coba carabaye ni réponse Elis Boy yampaye, ni conseil Elis Boy yampaye. Nta kindi. Hari benshi peut-être batayumvise canke barayibagiye naje kuba ko nayibagiye deja. Ushobora kwitubwira iyo conseil yaguhaye yari ijambo Elis Boy yakubwiye ryatumye utangara, ryagutangaje niri? Bon, ni ku kintu yavuze yuko atamurapa ashobora kuba rapper adasetangira nk'irya 50 Cent canke yandi. Ico kintu carantangaje kandi carantwengeje mugenzi yuko barapere benshi n'abalegende hari abarafye bafisetaye zanze. Ikintu wakoze mu buzima utazopfa wibagiye no kugaruka muri competition kabiri natsinzwe. Gusa sobareza question. Ikintu nakoze mu buzima ntazopfa nibabariye. Bon, hari ntazopfa nibabariye. Ico kintu nakiriyo kuko bugikosa ryose utegeza kwibabarira, utegeza kugira ikigongo. Okay, for example nka jenda afite ikintu ushobora kuvuga ati ikintu cyarashikiye mu iyi mistake yarashikiye mu buzima sasa kugira nzo yibagije kugira nzo kwibabarira jeje nyene kwiriye sheki bizongora bro. So antuke byose ni ibintu bishikira abantu twese uko tubayeho turafite ikintu kidushikira ku munsi kanaka tuba tuzi kandi tutaba tuteguriye tukavuga ati ikintu kugira nzocibagiye cyo kugira nzocibabarira je nyene bizongora. Nico kibazo babajije. Bon, n'ikintu basi novuga yuko iki kintu ntazopfa ndacibabariye ni gihe maze kugirira inzigo canke kufitina ukagira inzigo y'umuntu mu gihe uwundi mugenzi wabona ari ateye imbere kwa. Ico kintu urumva ko kiba kigoye kwibabarira. Donc urabiramaze gushikira ukagira jealous canke jalousie y'umuntu yateye imbere ku kintu canke yashitse ku kintu utashi. Yes. Ndumuririmbyi vyo birabaho kandi sije nyene bishikiye. Vyakuje ngo gutubwira uvuga ati je umuntu urabona nyene nk'ikintu nyene ubuhomvyi wari uciteze gatwara umugenzi wawe urashaka kugira. Okay, dufate nko kujya muri competition kuba utayitwaye
igihe 2 million cyangwa kuba utabaye the first winner muri competition yuko vyoba vyaragutumye utsitara muri wewe. Yeah, birabaho bigashuka ugasanga uragira inzigo mugenzi wawe ko abashoye kuronka ico kintu wari witeze waroze ko ari cyo wawe. Wow. Yeah, novuga ko bibaho bishikira bose sinzi nko ku muntu yotangara vyumvise. Ico kintu rero ku bantu banaragiriye nk'inzigo umuntu wari we wese atari no muri competition ico kintu ndumva yuko ndacibutse numva umengo sino kwibabarira ariko burya ikosa ryose rigira imbabazi. So ikintu wakoze ukumva ko wishimye. Ikintu nakoze nkumva ko nishimye. Gomba gusa nk'inyishu y'ikibazo nari mpeze kwibaza nuko twari twihenze. Nuko never give up kutarambirwa mu kazi kanje. Nubu sindambirwa nejo sinzorambirwa nahigiye sinzorambirwa namye ntarambirwa urumva ni ikintu ndacishimiye cyane. Thank you so much, brother. Thanks now. Noraho ikaze kandi muri Isana Media and you're welcome again. Thanks. Again and again and again and again, right? Thanks. By the way, reka ndavuge kandi is the rapper yatumye muri competition ya mbere judge canke aba jury yose aho yari yicaye irajugumira irahaguruka iratamba GIV. So yes, ndashaka kudusezera neza by the way. Yeah. Escotis ubushuhe bugatwara bana muri Escotis. Yeah, ana cristale bu ukamubona do cristale nka Shadi bu. Yeah, ubushuhe buri hose no mubashuga mami Marie Jeanne na Rose. Yeah, ashuga dadi mu bidoze kubw'ubushuhe akibaza ko yebaye Rose. Yeah, heba maître muze tuje hamwe tugendane thermomètre kuko ubu bushuhe bwasaze jembo n'ubusugi babu takaje turahumba noneho kibaye kiza buke na numva bidiko biza ntabadiza ko ivyo bigo bikinga ibiza bazanira agasambusa canke enkari ya pizza. Oh my god. Yeah, guys arekino ndi mu gutegura ngaha kuri Sana Media, right? Aba rappers is a surprise. Ndavuge muri exclusive questions ariko kurikirana mumenye ko ikintu kije ku rappers muzotangara muzobona talent iringa mu Burundi tutiteze ko yo bihari. Okay, thank you so much, bro. Yeah, and thanks. Thank you for everyone yari kwaraba kino kiganiro cacu muradutunga catevye gatoyi iminota yarenze 10 ariko murumva ko vyari ibintu vyari bikenewe ko tugenda tuse tumenye. Okay, so next time remember subscribe, remember to share kugira ngo mugenzi wawe n'abandi babibenye kandi babibone yuko exclusive question iri on line. Thank you. Thanks.